Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mukurikirana Mabayi Media TV. Turi kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, aho mw'ijoro ryakeye ryo kuwa 23 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 humvikanye amasasu mu masaha sita z'ijoro ku mugwa mukuru wa komine Mabayi. Kuri uyu munsi rero wa gatatu igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, mu gitondo ca kare abenegihugu benshi bazindukiye ahakorera ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana bita Cospec ngaha i Mabayi, aharaye haguye umwenegihugu abenshi bazi kw'izina rya Ndagije. Uwo Ndagije rero yahora acungera canke ararira isoko nkuru ya Mabayi. Mabayi Media TV ntibayemereye ko ishobora gushika ahabereye iryo bara kubera uwari gutanga uruhusha ariwe musitanteri wa komine Mabayi yari asanzwe ari mu rugendo. Amakuru dukesha abenegihugu baraho batubwiye ko umupolisi ashobora kuba yari yanyoye cane, ari navyo vyoba vyamuteye gufata umuntu ariko yirenganira akamwita umusuma. Amatwi adusumira, uwo mupolisi ngo yoba yasiguye ko yamurashe kubera ko yoba yari yamaze kwinjira imbere mu rugo rwa Cospec. Ariko rero abenegihugu bobo suko babibona, bobo bavuga yuko yoba ahubwo yamukwegeyeyo kubera ko uwo muntu bita Ndagije yoba atigeze yiyumvira kuja kwiba Cospec ari umwe. Ariko rero ayo makuru twayabwirwa n'abenegihugu basanzwe. Namwe murazi ko ahapfiriye umuntu amajambo aba menshi. Nshuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV, tubamenyesha ko nitwaronka amakuru y'iyi nkuru atohojwe neza kandi atanzwe n'intwaro tuzoyabashikiriza. Ikiziga rero ca Ndagije bivugwa ko coba gifubwe ku masaha y'umugoroba bifashijwemwo na komine Mabayi. Abenegihugu rero bari bafise ishavu ryinshi cane, aho bari basidukanye n'iyonka hirya no hino. Tubibutse kandi ko ku munsi wa gatatu ari wo munsi isoko isanzwe iremwa mw'isoko nkuru y'i Mabayi. Aho rero twovuga ko nk'abanyesoko bose abari kuja muri iryo soko nka bose bari bari aho hantu haraye haguye inkumbi. Reka rero tubasezere tubipfuriza ibihe vyiza, mubandanye rero mudukurikirana naho ubutaha.